Bonjour, bonjour, ndabaramukije mwese muhanda ajya munkurikirana. Uno musi mwiza wo kubana twigishanya. Murazi yuko umwuga wa trading dukora ari umwuga usaba kwama turiko turigishanya imisi yose duhanahana ama update kugira bikunde twinjiza amafaranga imisi yose. Nuko rero turabire hamwe ukuntu dushobora gukorera muri futures trading dukoresheje Royal Q. Ku gice ca mbere co kubanza guhuza Royal Q n'isoko ya future tradings, hanyuma tuyihuze kugira bikunde ko Royal Q iturinda guhomba. Murazi ko abantu bose bakorera mu isoko ya future bahomba kenshi kubera amariske arimwo, mugabo ko aho turonkeye Royal Q iturinda guhomba kabisa, kandi harimo inyungu nyinshi kuko future trading murazi turonka inyungu buri munsi, kandi ntaco tumutaronka inyungu kubera nimba isoko iriko iraduga uraronka inyungu, nimba isoko iriko iramanuka uraronka inyungu, nimba isoko iriko iduga yongera imanuka amemita naho nyene turaronka inyungu, nimba isoko iriko iramanuka yongera iduga turaronka inyungu. Ni ukuvuga nta catuma umunsi n'umwe urenga utaronse inyungu, nta catuma hariho isaha wicara utariko urakora ngo nuko ngurumva oya. Ukoresha Royal Q ni kwinjira mu isoko umusi wose uko ushatse amasaha yose, kubera ko birashoboka. Hariho gusa des strategies ukoresha. Iyo isoko iriko iraduga hariho strategie ukoresha, iyo isoko iriko iramanuka hariho strategie ukoresha, isoko iriko iramanuka yongera iduga hariho strategie ukoresha, isoko iriko iraduga yongera imanuka byose hariho strategie dukoresha. Ukenera gusa ko tukwigisha ukuntu ubikora n'ingene uraba isoko ingene yifashe. Nuko turabe rero ingene tuyihuza Royal Q muri Binance. Okay, hanyuma hariho abasanzwe usanga ntuze Binance yabo yisanzwe ihujijwe na spot trading. Ubu tugomba tubisambure, hanyuma kugira Binance uyihuze na Royal Q, Royal Q uyinstale muri spot no muri future amemita ihakorere hose. Iyo robo yawe imwe ufise irakorera muri spot, irakorera no muri future umwanya umwe, byose birashoboka. Okay, ni nkuko ushobora no gukora ama échangeur menshi. Royal Q nuko ushobora kubituma n'amacoin menshi kandi yose ikayakoresha, kandi ari iyo robo imwe. Royal Q nuko ushobora kuyikoresha amasaha yose imisi yose 24 sur 24, kandi hose yakuzana amafaranga. Ukeneye gusa kumenya ingene uyituma kugira ikuzana amafaranga umwanya wose. Okay, duhere muri Binance, duhere muri Royal Q. Ku bantu Binance yari ihujijwe nkuko mubona kuri OKX ibihujijwe, bisaba kwanza kuja ngaha muri Binance akabanza akafyonda nkuko nofyonda muri OKX. Aha kuko iyi Binance namaze kuyikura ko jewe. Okay, dufate nk'akarorero wowe warusanzwe ufise Binance wikoreramo spot, kugira wongeremwo ubushiye future ubanza kuza nko muri Binance nkuko ukafyonda. Okay, hoje ukafyonda uza ngaha kuri unbind ukabikura nako. Okay, ugashugira confirm, ukakonfirma. Okay, ugashugira ngaha send code, ugasendinga code, ugacugena muri Gmail yawe ugatora code, ugacuza kwayishira ngaha code de 6 chiffres kugira wemeza nyene ivyo uriko urakora, wemeze yuko nyene ubivanyishije ko ugomba usubifatanyishe gushasha kugira wongeremwo ubusyo ya future trading. Okay, aha reje ko ntagomba kubikuramo sino kwemeza ngako hose ngomba kubikuranamwo na OKX, je ngomba kubikuranamwo na Binance, kandi Binance namaze kubikuramwo ndaberetse inzira gusa mwocamwo. Okay, tuze rero ngaha no kuvuga ikimera nkuko uhejeje kubikora kugira umenye ko abitoje usanga Binance iri kwigufuri itameze nkuko yari iri kare. Okay, uhejeje kugira ibi rero ushugana muri Binance. Okay, ucuraba application ya Binance yawe ukayifyondamwo. Heje kuyifyondamwo ubanza ukaza ngaha muri asset, ukanza ukaraba yuko ngaha kuyibar yo hejuru futures uyibona. Habanza usanga bafise overview na spot gusa, ugasanga na funding ntayafise, ugasanga na future ntayafise, nawe usanga bihari bivana ni telefone. Sawa, usanze rero futures itaye hari ngaha ushusabwa kuza ngaha, kandi naho usanga ihari ari ibintu uza kwemeza ngaha uciye ngaha muri futures ngaha kugira kuko future ni trading irimo ama riske cyo kumwe na sport.
amarisike mugabe arimwo royal kiriya tugabaniriza yose kayakuraho. Bisaba rero yuko ukoresha amategeko yose abaho kugira wirinde ntuje mu marisike nk'uteko yakoresha royal kandi we kurakoresha royal uko royal turinda guhomba ikaduha inyungu nyinshi cyane haba muri future no muri sport imisi yose. Kandi nzangaha muri future mwese murahabona nkafyonda muri future ncenza ngaha aha mu burungu butatu ngaha nkafyondamwo ncenza ngaha kuri preference murahabona mwese nkafyondamwo ncenza ngaha muri one way mode. Iyi one way mode nkayihindura dukorera muri edge mode nkaza ngaha edge mode nkayemeza. Okay, ikindi nukuraba aha kuri asset mode kuraba ko ari single koko. Okay, hari gusanga harimo multi asset. Iyi multi asset iri mu dutera ingorane igatuma ugira ikibazo nukuza ngaha muri single asset. Murabona niyo dukoresha n'ama USDT. Okay, umva sanzwe hemejemwo ni bon harimo single asset. Okay, gasubira mukaza handi ngaha hari single iyi ni yari twuhinduye. Igihe ubonye hariho M ibiri muri militi unaho ushusho cyangwa ukahafyonda ukayemeza ngaha muri single na nyine urashaka kuvyemereza. Ahandi hantu hakomeye naha kuri isolated ingenda bindi coin ntari izora nk'akarorero turabire nko kuri iyi link murabona harimwo cross no uvuga kirazira gukora coin harimo cross. Igihe umugiye gukora coin muri Royal Cube bitume mu isoko izana inyungu ubanza kuza kuraba muri échangeur aha kuri coin nyene kwiriko cross no kwiriko isolated kandi ugacana ngaha muri isolated ukemeza ngaha muri isolated ukakuramo. Okay, ikikwandikira ngo success no kuvuga imisi yose kirazira kuja mu settinga utanje kuja kwikura muri cross ukayikora no muri multi asset. Okay, izo ni inkebuzo. Hari n'igushobora guca ngaha gakikuzanira ibintu ngaha utuntu kosha wemeza hanyuma ugacemeza kuri beginner hanyuma ugaca confirma musi. Ibyo ni ibintu bishobora kuba. Okay, nuko iyo umaze rero kubanza kugira ivyo vyose kubitunganya neza uca ugenda hehe ngaha kuri home kugira uhuze rero Royal yawe na Binance yawe wemeze kwizokorera muri sport no muri future amemeta. Nukuvuga muri sport uhakorera isoko iri kwiraduga canke igomba iduge. Okay, canke iri kwiramanuka yongera iduga canke iraduga yongera imanuka hose urahakorera kandi vyose yakuzana amafaranga kubera ko Royal kidufasha gukora mu buryo bwa margin call. Mabona yiko ni kwiramanuka igendagira amazigizag igenda cyangwa movement zo kumanuka no kuduga. Ikoze movement yo kumanuka Royal kicirangura ikoze movement yo kuduga naho ikiduga kitanga inyungu. Hanyuma muri ico naho murazi harimo ama position abiri ushobora gufata position ya long canke ya short ariko kuba dukoresha Royal ushobora gushiramo na position ya margin call nimba isoko iri kwiraduga. Okay, ucokora muri long nimba isoko iri kwiramanuka ucokorera muri short nimba isoko iri kwiramanuka ngere duga ucokorera nyene muri margin nimba isoko iri kwiraduga ngere imanuka ukorera muri margin. Byose bifite ama strategy yavyo ukoresha nta na kimwe kirimo atari uko umuntu akwigisha ukuntu ubikora n'ingene bitunganya. Okay, tuze rero ngaha muri home wemeze uca ugenda ngaha muri profile ukemeza hanyuma ugacuza ngaha muri more services. Okay, maze kuza muri more services uca ukadefira musi kose ugashika ahantu hari API canke API management canke gestion API mwese bivana n'ururimi akoresha ugafyonda. Okay, tuindire connection. Hanyuma ku bantu baba baresunzwe barahuje Royal na Binance acabanza guca ngaha kuri delete all API kugira ngo afute ivyo yari yarakoze. Okay, maze guca ngaha kuri delete gashikusa verification bana nkobu harasunzwe harimwo ivyo narakoze igihe nayihuza. Okay, cinza ngaha kuri delete all API nka deletinga nka confirma mbashatse kugira nkorere ku bindi bishasha. Ikisaba Google Authenticator
okay cingena muri Google Authenticator nkazana code. Okay, ahanetse abantu baba bagomba kuyifuta baciye kuri delete all API. Okay, ushobora no guca ngaha aha nyene kuri iki kintu ugomba gufuta ugashaka kuri delete cyonyene, ugashana kuri delete ugasho confirm. Okay, aho sina ahantu ushobora kugira nte guca. Okay, ugasona byose byafuditse asigaye ari vide. Okay, ufuza rero kuri create API, no kuvuga ngo mukore bishasha create API. Okay, ugeze ngaho urabona ucuza ngaha kuri next, nta kintu nakimuhindura. Okay, next watagwa ahantu wandikamwe ico ugomba uhuze na Royal Q na Binance, wandikamo ko ari Royal Q. Okay, hashanza ngaha kuri next nkemeza, no kuvuga andiko nda creatinga indi API. Okay, ishinzana muri verification, mwose afise verification yiwe ya Binance. Abantu bahuje Binance na Google Authenticator, abantu hafise fingerprint. Okay, anka ikiyisaba Google Authenticator, cengena muri Google Authenticator nkuko nshaka kuvuga uti Google Authenticator yanje ntiri disponible. Okay, nkasaba email. Okay, umwese agira ikiri hafi yiwe ico yakoresheje, hani gusanga Google Authenticator yote ikirakora. Okay, nkaca ngenda muri Gmail ngatora code, mwese mabona Gmail ngatora code bampaye. Okay, murabona barampaye Binance, rampaye connection, irambwiye ko hariho code bampaye. Ngiyi code ni code y'amashifre 6. Cindayifyonda kuku nkayikopya, nkashonda kuri copy, nkacanga hahandi bayinsaba muri Binance, nkayemezamo ngaha, nkashangira kore, nkaca nemeza. Okay, murabona yuko bashaka ngo API created. Okay, cenza ngaha kuri edit nkashonda rimwe. Okay, cenza ngaha musi ya copy nkashonda rimwe, nkadefira musi, nkaza ngaha kuri restrict access nkahemeza, nkakosha. Peje ngaha rero cenza ngaha muri Royal Q. Okay, ngiye muri Royal Q, cenza ngaha kuri API binding. No kuvuga nkeneye aho mpuriza Royal Q na mayishangere, nkeneye Binance. Okay, cenza ngaha kuri Binance ngaha nkafyonda kuko niyo nkeneye guhuza. Aha muri Binance cenza ngaha kopya. Okay, mpeje kuyikopya, cenza muri Binance nkayishira ngaha kuri when entering more than one IP, nkagira kore. Okay, mpeje kuyikora cenza ngaha kuri confirm, nkakonfirminga. Mpeje cenza ngaha nkatanga uruhusha kuri spot trading, nkatanga nkaza ngaha no kuri enable futures. No kuvuga nabwiye yuko twemeza kuri spot no kuri future. Okay, aha naho nkaca ndayemeza naho nyene. Mabana nemeje ahantu habiri, ukosha ahantu habiri. Heje kuhakosha ushukopya iyi API key, nkayikopya. Mabana ko yabaye kopye. Okay, no ngaho hose bayibwira cengenda hehe muri Royal Q. Aha muri APK nkashaho ya APK nkagira kore paste. Okay, nkasubira kandi aha muri Binance, aha muri secret key nayo nkayizana nkayitwara muri Royal Q. Ndayifyonda kuku nkayikopya. Okay, mpeje kuyikopya nce ntwara hehe muri Royal Q. Okay, aha muri kibazo cha secret key nkacangira kore paste. Mpejeje rero nsubira hehe muri Binance. Ngeze muri Binance rero ncenza ngaha kuri save, nkashonda rimwe, nkashondako. Aba afise telefone iri mu Gifaransa bahanditse enregistrer. Save shonda ko rimwe, nkaca ndindira ivanye na connection yaca guteba, ariko ntibiteba cyane. Okay,
hanyuma turindire baca bambwira nkore ibintu bibiri sivyo ndashaka kuvuga n'ubu ko iyi security itari inavailable nkemeza kuri iyi sivyo nkemeza nkafyona ngaha kugira bace bampa kimwe ushobora kuverifisha okay bacampa ibintu vyinshi nemeze ko bibiri nyene bampaye ni ukuvuga caguha ibintu vyinshi ushobora gukoresha okay tuza ngaha baga save ukemeza kuco ushoboye okay kuvyo baguhaye ukabiverifya kuko abari Binance yawe okay abari Binance yawe ukavyemezako okay tuyindire connection bambwiye ngo verifye nkoreje Google Authenticator na email shishana muri Google Authenticator nkaca ngenda muri Google Authenticator nkatora code cy'ishonduku ncinza muri Google Authenticator ngiyi mwese mayibona neza katanumwe atayifise akoresha échangeur okay kanza ngaha muri Binance nzanga muri Binance nkakopya nkacamvayo nkaza ngaha kuri Authenticator app nkagira paste okay nkacagaruka ngaha kuri email nayo nkayiverifya nje kuyiverifya cengenda hehe cengenda muri Gmail nkatora code Gmail ngiyi ndatora code muri Gmail nkatora code nshasha ikije urabona iyi niyo nshasha ikije manije 1522 kandi mana nabisoje 1522 nyene nkacafyonda code ngiyi ni 6 chiffres ndazikopya okay ndazikopya uku ndazizana nkazishira ngaha muri Binance bayinsavye nkagira kore okay igasha ingira ngo irakunda kucimbwira ngo API success edit yayo okay nshinga kare muri Royalty naho kugira mpera heze ama configuration okay nkacanza ngaha nkagira send code okay haje kugira send code cengenda hehe muri Gmail okay muzabona bampaye code kandi murabona ko ari amasaha y'ubunyene ni 15:23 kandi no ngaha ni 15:23 nyene kuvuga ni shasha uwemeza kwishasha okay ya 15:23 rero niyi ndayikopya nkayikopya mpejo kikopya cenza nkayishiraho bayinsavye aha muri verification code aha kuri please enter nkagira paste mpejeje cenza ngaha kuri I have carefully read the risk I have carefully read n'ibindi nkakosha mpejeje gukosha nemeza ngaha kuri bind okay nukuvuga batavuga ngo bind successfully canke bakavuga ati avec success avec success nukuvuga yagufuri ikivamwo rero uhejeje kuyihuza na Royalty yawe Binance bihujeje usaba ucuronka rero droit yo kuja gukora trading ivyoroshe muri Binance twakora muri Spot cyangwa kwera muri future ukugombye kose kubera ko uba wabikonfigure robo yawe wainstalle bikorere muri future aba wainstalle bikorere muri Spot hose no kuvuga ibirimo ni nko ushaka gufata n'amashanje yose ukayihuza na Royalty yawe bana nko ngaha ukagisira hujijwe nuko noyihuza n'iyindi kandi hose kakorera Royalty ikorera amashanje nka yose ari imwe yose yakoreramwo kandi urayiha amacoin yose kayakoreramwo kandi irakorera muri Spot irakorera no muri future hose umwanya umwe kandi Royalty niruhuka ikora 24/24 no uvuga umuntu umwe wenyine umuntu ayikoresha niwe wenyine ashobora kubura umwanya ubundi amafaranga aguma yaronka mu isoko ya cryptocurrencies kubera Royalty ikora 24/24 nta kibazo na kimwe kihaba kihari Royalty iri hafi kugira idufashe trading mu gihe ubishatse turakwigisha nta kibazo na kimwe ugira nuko mubandanye munkurikirana uko tugenda turamara iminsi tuguma twigishanya kugira twese turonka amafaranga mu isoko ya crypto nuko turi kumwe